uradeklara neza ko aha anya atamuntu numwe azigira yitaba Imana kuri uyo munsi. Ivyukuri iyo revelation niyo canke kubera iki wewe iyo Mana yaguhaye iyo revelation kubera iki wemeza ko ari ijya date yonyene? Kandi abivuge baze kumbabarira. Abaririmbyi ntibakunda gukora ibintu by'ubutumwa bwiza. Bakunda gukora ibintu bya commerce. Uranyumva? Ubu ntitwabonye abantu baturondera kugira tubashiremo. Uko bijya kenshi sigunda gusenga abantu batagiye kwa muganga. Oya. Sigunda gusengera umuntu atagiye kwa muganga what is the proof kagwaye. Ushobora kuba yigirishije. Ibyo abantu baca bangwe ibyo twapanze. Umuntu yoshika atevye yoshika saa 4 canke saa 6. Kubera ko turashaka ko abantu bazoza bashaka gusengerwa cyane cyane abashaka gusengerwa ko twoshamo discipline bikazoba ibintu bimeze neza. Shalom bantu banje, nizere ko mumeze neza. Nishimye kubakira, subiye kuba ndabaha ikaze kuri televiziyo yacu ni Wide Vision TV, la televiziyo qui est vaste ifise imbono yagutse. Nishimye gusura kubakira ariko kandi ndabaha ikaze na karibu mu munyenga, mu mugisha, mu rukundo rw'Imana. Dusuye kuba tugaragara, turi mu kibanza ciza cyane, ni mu kibanza kiri hagati mu gisagara ca Bujumbura kuri Source du Nil, aho benshi bazi nta numwe atahazi go murundi eka n'abanyamahanga ariko baraturaba cyangwa bariko barakurikana bino bikorwa. Turi kuri Source du Nil hamwe ahagiye kubera ibikorwa twovuga ko bihezagiye birimwo umuvuga butumwa twese tuzi ni Ambassador Prophet Modeste, benshi baramuzi, ahaze imyaka myinshi akorera Imana, yagaragaye kenshi mu bikorwa. Tumuzi cyane mu bikorwa vy'Imana ariko kandi tumuzi cyane no kurokora ubwoko bw'Imana. Ntabarambiye reka dufate umwanya tumwakire ariko aratanguzwa ibikorwa byo kubaka stage y'igikorwa cha dimanche. Benshi muramaze kuba muyibona ku mapage yiwe ya Ambassador Prophet Modeste, eka ahariho hose. Dusuye tumwakire Prophet, ndakwakiriye cyane. Murakoze cyane. Imana ishimwe cyane. Yego. Iminsi simike ariko kandi ugumugaragara mu bikorwa vy'Imana. Ni deuxième édition, croisade deuxième édition. Kumbure hari benshi babonye ijya title cyangwa affiche yanyu mwage moya muyivuga mu Congereza. Nihenze ni like before, ni like never before. Uko bitigeze kubaho na mbere. Ariko kandi suje urumva ko twitahuye mu Kirundi uko bitigeze bibaho. Ni deuxième édition. Kubgawe nanye ndagukurikirana ivyo ushikiriza kari révérence cyangwa igikorwa cyagiye kuba gitangura 2019. Uyu mwaka turi muri 2024. Bisigura iki? Iyo révélation ifise ku myaka 5 yose. Urayifise kuri iyo myaka 5. Muri iyo myaka 5 iyi ni edition ya kabiri. Edition ya mbere feedback ya kino gikorwa, edition ya kabiri uyibona gute? Edition ya mbere ndabaha aka video kadashika na 30 secondes byamuze kwinjizamo. Birace biza kubafasha. Kandi muri mwebwe nabonye bari bahari nka Alvin yarahari kuri edition ya mbere. Ndibuka ko edition ya mbere yaciye atakamera hasi abanza kuraba irimo biraba. Anza kuraba irimo biraba aratangara cyane. So ikintu uko kiri free, umuntu wese ashobora kwinjira tutarihishije, ariko ubuheze mwibuke ko yakora ko bijyari nini twakoresheje abo dukuye hanze y'igihugu twarihishije. So ikindi naco nitwize turi umwanya wo gusengera abantu abagwayi batandukanye, ababushwe batandukanye, ariko le 20 itariki 20 ariho kwa Mungu iza tuzofata umwanya wo gusengera cyane abantu mu buryo bwihariye cyane. Sinigira mvuga ngo nje gukora ibyo nigeze gukora. Je mvuga nk'umukristo yizera Kristo, kandi nzi neza ko ugushaka kw'Imana kuba ku bantu kandi kuba ku bantu bizera. Hari ukuntu batizera igikorwa kigiye kuba iyi dimanche, so dimanche le 20 z'uku kwezi kw'icumi, y'igikorwa wavuze neza ko iyo dimanche ubihamya neza ubihagaze ko n'amaguru abiri, umutima n'umushaha ukayivuga neza ko uwo munsi Imana yawushizeho kandi ari revelation yakujemwo, uradeklara neza ko aha anya atamuntu numwe azigira yitaba Imana kuri uyo munsi. Ivyukuri iyo revelation niyo cyane. Umwaka uheze byarabaye nako tutagize ngo bibe publier nka kujya. Bijya byaye publier kubera ko Landry Ashimiwe Landry byabaye kubera Landry mu kiganiro tubivuzeho. Ariko naye handi ho ubuhezeho baraduhaye n'ama resultat ku mamorgue yose y'igihugu.
ama result yarabashikiriye yes, twarayaronse so mugabo turavuga ati byari byo byose ubu niho ndimo ndabirealize nkavuga ati byari byo byose hari abantu bapfa ujya munsi ariko bataje no kwa muganga ujya munsi sibyo none ako kantu tukagarutse ariko gituma twavuze bamenyesha makuru hariho poste tuzotanga ku mastati yanyu aba influencer tuzoyitanga sasta moins no ku rubuga rwanje nzobishiraho hama mu posting dushaka ama resultat avuye kuri za social medias sivyo turashaka resultat zivuye kuri social medias ko kubera ko uyu munsi igihugu cyose kirakoresha internet so nibaza ko ari byo cyo bitwohera cyane kubera ko byabaye publié hariho aho twaciye mu province atandukanye baravuga ngo bujya gutanga resultat ntivyemewe udafise autorisation ya ministre de la santé publique ariko kandi ubwo n'ubuhamya vy'ukuri tugukore verify cyangwa tuwe dukora verification vy'ukuri kiyo data ariko kandi hari abantu bizerana nanje ko nzi neza nko kwayivuze ko Imana yokora n'ibisumba biki kuko ndagukurikirana cyane waravuze ko kijya ari gikorwa gitoya kandi nanje ndemeranya nawe kajya n'akantu gatoyi yakuye abanyisraeli mu gihugu cya Egiputa irabajana imyaka 40 kandi ivyo byose twarabonye ibitangaza vy'Imana kurujya kubera iki wewe iyo Mana yaguhaye iyo revelation kubera iki wemeza ko ari ijya date yonyene so iyo ni Imana yampaye nawe urasenga wavuze ko uvyizeye nawe ugende guhenda date uzobukoze Modeste ni bese situko baririmbye b'abarundi bagicaruka aho ubona yuko banishimira igiteramo giheruka aho washoboye gukuza impano zigiye zitandukanye twabonye ba Yannick ba Given Light n'abandi bagiye batandukanye iki giteramo abandi baririmbye uzoshiramo kugira bagaragaze nabonye benshi bashobora kubamenya ni nkabanke namba atari banga burya abaririmbyi kandi abivuge baze kumbabarira abaririmbyi ntibakunda gukora ibintu by'ubutumwa bwiza bakunda gukora ibintu bya commerce uranyumva ubu ntitwabonye abantu baturondera kugira tubashiremo ubwo ntibava bibaza yuko bobo bibaza ko talent yabo ari gihe hakozwe igikorane canke hakozwe ikintu kanaka cyo kurihisha ko ariho boca bamenyekana canke boca binjiza but nkunda kubwira abantu igihe utarakora ikintu cagusa biragoye cyane kugira uzukore ikintu c'amafaranga kuko uburyo umuntu ataramu volontaire ntamenya agaciro ko gukora ntamenya n'agaciro k'akazi icyo bituma kenshi uzosanga mu mazungu nta muntu akora akazi atabanje gukora icyo twokwita volontaria so ntibigeze bandondera nari kubashiramo nabivuze ndavuga abantu bashize ku masitatu buheze bantuka uyu munsi ntitubabonye ariko kandi jengerageje kuba ntahura neza nuko première edition vy'ukuri baravuze uyu mwaka ndiko ndaraba bariko baratahura neza ubugombe bw'Imana bisigura iki hari imbuto wabivye mu bantu bakagenda baratahura vy'ukuri ko ubugombe bw'Imana butaza buhura n'ishaka ry'abantu vy'ukuri waratumiriye abantu kuzoza kare kugira habeho gusengerwa wo tubwira vy'ukuri iyo date ku bantu tuzaduhari ibitegekanije turabona ko aho bizobera hariko harubakwa uyu munsi nizeye ko byatanguye ejo bizobandanya dimanche tuze hashagije kandi araho kwakirizwa abantu wo duha vy'ukuri dimanche urutonde nimba basengerwa baze kare tuvuze kare ni sangapi urutonde rwa dimanche ruhagaze gute urutonde rwa dimanche umuntu yoshika atevye yoshika saa 4 canke saa 6 kubera ko turashaka ko abantu bazoza bashaka gusengerwa cyane cyane abashaka gusengerwa ko twoshamwe discipline bikazoba ibintu bimeze neza ikindi naco uzobona yuko bikunda bishoboka yagiye kwa muganga uko bijya kenshi sigunda gusengera abantu batagiye kwa muganga Sunda gusengera umuntu atagiye kwa muganga what is the proof kagwaye ushobora kuba yigirishije ibyo ntaca bangwe ibyo twapanze so rero abantu bafise ibintu byo kwa muganga bazoza bizanye bazobatugiriye batugiriye neza bisigura ko umuntu aje afise icemeza vy'ukuri kagwaye ico gihe yiteze gukira vy'ukuri sije nkiza ariko Imana yampamagaye itegereza kumukiza you get
kuko jewe ndi ntumwa mu gishingo ca Kristo. Amen. Niyo abakristo uyu munsi yoza abantu bagaca bashobora ngo bakire. C'est-à-dire je ndi ntumwa mu gishingo ca Kristo. Iya ndashaka ko iyo signature kugira umuntu akire Imana bahumugisha. Amen. Ikibazo nohereza ko tunagushimire cyane ibintu ugumukora ariko tukakumenya nk'abakanga ugasanga hafi tuzohera ryari aho tubona ibiteramo bigiye bitandukanye. Ntituzorenza saa mbiri z'ijoro. Tuzorenza saa munani twatevye ni saa munani kuko twese urabona ko ubatse kare bisigura ko saa yine z'umurango abantu bari muri staff bose nanje ndimwo nako nakarejewe nigeza kurara ngaha aho igikorane kizobera. We have to play for it, so gushika ujya munsi je nzohava ngaha nka saa mbiri nishanja gusa cangaruka hano nyene mu iki kibanza. Je nta kibazo nzoba afise ndahari uwo munsi kabisa ndahari wese kubera kubw'abantu. Ariko Prophet mu kurangiza nkunde ndagubaze kino kibazo kumbure ntikigarukwako. Iyo twumva urupfu ku bantu twumva vy'ukuri kari rwa rupfu rugaragarira umubiri ndibaza kari byo washatse kuvuga. Nashatse kuvuga urupfu rw'umubiri. Si rwa rupfu rw'imitima. Ariko kandi nko kujajura eske uwo munsi sico kituzanye ngaha. Here we come to celebrate. Tuje kwigina iyo ntsinzi vy'ukuri. Tuje kwigina ubwo buntu Imana ishize ku gihugu. Mu kurangiza eske iyo tariki tuvuze ko ata muntu azokwitaba Imana cankwe ave. Eske nta nabantu bazovuka nk'ako kantu hora ukiyumvira vy'ukuri. Ibyo sinavyiyumviriye. Kubera ko jewe fata icimana mbwibu ni mu ndimbiro icimana yambwiye. Yego. Pastor Modeste reka tugushimire. Ubwo uracugenda kubaza Imana ako kantu nawe ucukatena. As a man of God. Tunamukeze cyane mbere yuko tunamusezera tunamukeze ubu ntakiri umusura n'umupapa. Imana igumugisha merci. Bizere yuko umufasha bazomuha ko aravuga ubutumwa. Yo azoba hari nibazo bari kuri stage ubwa mbere. Tugushimire cyane kandi Imana ikomeze gukoresha natwe kumbure tuzaduhari kandi ndibaza ko ibintu bizogenda neza. Nanje ndabashimira Imana bahumugisha. Imana iguhezagire kandi. Amen. Bakunzi mwako muradukurikirana twishimiye kuba turi mwa kino kibanza mwamaze kubona ibikorwa vyamaze kuba bitangurwa ni ibikorwa bitanguzwa n'inyubakwa ni ibikorwa bitanguzwa no gutegura ikibanza tuzoya turimwo. Nishimiye rero nka jewe Pastor Nahimana iyo niyo zina giwanje ndizera neza ko ibikorwa uko bizogenda biragenda kose tuzoza turabibaha jour à jour. Twari kumwe na ambassadeur Prophet Modeste kuri Susedinir ndabatumiriye nanje behind camera ndabashimira cyane Imana nkorera ibahezagire. Ciao ciao and God bless you.